Ego turabamukije. Baramukije nanje. Jewe nitwa Joseph Niyonzima. Nkaba umwenegihugu wa Bukeye ku musozi wa Rweteri. Yego, niho nakumwe ku makoni kandi iterambere nga mugaruhuza ko mbe. Yego, nivyo. Ku makoni kandi iterambere ko. Yego, turagerageza urumva natanguye hareze nk'imyaka ibiri ngomba kuraba ukungene notegura ingene ico nzokora kubera tugeze mu zabukuru mugabo na cane cane umuntu baraba ikibiyofasha abenegihugu abo twakuriye hamwe taronse kumbura amahirwe yo kuja ku mashuri nka twebwe mugabo tugashaka kubafashiriza aho bageze nabo babe ko bokwisununura gatoya. Muri iyo migambi rero urumva nagiye mu vy'ubworozi n'uburimyi, aho rero mu bworozi cane cane mfise ingurube z'ikizungu zikaba hagira n'ubwoko bugeze mufise bubiri ngabo ndashaka nzengere na butatu na bune. Hama rero muri ubwo bwoko bushasha ngeka bataramenyereye usanga ari ingurube zivyara imbugu nyinshi kandi ziramenyereye zarashoboye Yego, tuke ngaho nyine imbuguru nyinshi no kuvuga zingahe? Hariho ubwa mbere ubwoko bw'ingurube. Yego. Nkizi mubona twite z'ikizungu zikwiriye muri iki gihugu cacu izo bita marage white. Ifu kawunga gamuke mubona ifu yaciye tuyiteguye kuva itanguye gukorwa nta yindi fu numva no kwifuza gusumira umuryango uyiriye no kuri nta yindi wose uragusuma kuva ije ishitse nta yindi ndasubira gusuma akiri kawunga iwacu. Nitwa Niyonzima Dieudonné, umudandaza waho muri komine ya Bukeye. Nkaba kuva tanguye kudandaza ifu y'ibigori muri abakiriya barayikunze rwose cyane. Iyi fu ikorerwa ngaha mu Bukeye yaje itwara ikibanza izindi fu zose zari zisanzwe tudandaza. Fermente Gredo Runyami ibakorera ifu y'ibigori nziza cyane, abayifunguye n'abayidandaza nibo babishingira intahe. Si ibyo gusa kuko n'aborozi ntiyabibagiye ibakorera ibyo kurya by'ibitungwa bimeze neza cyane. Mbere n'abakeneye korora ingurube ibafitiye imbuto nziza cyane, za zindi zigwira aka kanya, zimwe zibyara hagati y'ibibuguru 15 na 20. Mubakeneye muri Fermente Gredo Runyami akura kuri 76 66 ubusa gatanu ubusa. Aha Fermente Gredo Runyami muzoba mumbarira. Yego. Mugabo jewe ndafise ubundi bwoko bwitwa Landras. Yego. Iyo Landras rero ibyara nyinshi, byari imbuguru nyinshi, ibiharuro bavuga bazitunze neza birashobora kubyara hagati ya 15 na 22. Yego. Je mugabo ngizo mfise imaze kubyara nyinshi yarashoboye gushikana 18. Yego. Ariko ayo marage white ndiko nakubwiye usanga zivyara 6, 6, 7, 7 na ugasanga ivyara 8. Yego. Gashaka rero ko ubwo bwoko bwose ko nagira n'amakwazima kw'abanyagihugu rero nabo bozironka. Yego. Ingurube yabibaza ko zoroshe gutunga mugo ntizoroshe kuko ziragira iki zigwira n'ingoga ibyo kurya zijya nk'abantu zigira ibintu bita amasondo mais, amasondo blé, ugashiramo n'ibindi
n'amaproteine yandi ukayashiramo urumva rero ntibyoroshe cane cane iyo ugomba kugira iraro wohaka abandi abandi boronka imbuto ukazigira nyinshi nuko rero ubunye urumva zahemaze imyaka 2 nayo naziguze ari dutoyi nanje ari utubuguru mugabo mwabonye yuko zatanguye kugwira zaravyara rwose ubu rero niho bitangura gutangira yego ubu natangura gutanga imbuto kandi nibaza ko bizobandanya bigenda neza hanyuma rero muri iyo ntumbero nariko ndababwira yuko urabire narabahaye n'impene nkabaha impene kugira ngo bashobore kuronka ubwa mbere ifumbire ubwa kabiri naho bongere no kuzoronka nabo nyine impene kuko baranyokorera iya mbere hanyuma iya kabiri igaca iba rwabo gutyo yego nivyo mbo twabonye ko ari ferme integre ibindi musanzwe mukora hampande y'ubworozi bw'ingurube no guha impene abenegihugu n'ibihe ferme integre ni ukuvuga yuko ndashiramo n'ubworozi ubu ikibazo ca mbere nagize ikibazo c'umuyagankuba kubera nababwiye ko ivyo bitungwa bifungura vyinshi n'amafaranga menshi cane hama rero naragerageje kurondera umuyagankuba haheze iyo myaka 2 kugira ngo nikorere ivyo kurya mugabo ntitwashobora kuronka iyo kura iyo tuyironse haheze nk'ukwezi kumwe yego urumva rero mugabo nca ndiyumvira nararemerewe rwose ndavuga nti reka ntangure kubikorera hari amatara ndagusembera ikibanza muri komine ndubaka ndashiramo amashini kugira ngo ndonke ya masondo mayisi aya masondo ibintu nk'ivyo hamba rero ncasanga ntegerezwa gusya vyinshi kugira ngo zikwirwe ncasanga nsigarana ifarini nk'ibigori bikoboye urumva ucuronka ifarini imwe yera imwe bita kawunga yego ubu mwe namwe murayikora ubu rero ndayikora iyo kawunga nayo nyene urumva bisatiriza yego mba ndayikora hanyuma rero ngaha abadisibitere niho mw'ibitangwe mu ntara hanyuma nibaza yuko mu nyuma umwe wese azoronka ikarose yego cyane n'umugambi muriko murakora ni neza y'abanyagihugu muriko muragira mbega mutama wotubwira icyatumye wiyumvira kuza kubirangurira imigambi yawe kuyegereza abenegihugu yego cyane urumva nakubwiye aha mu Bukeye niho mvuka yego nataye uruzogi yego ni kwitongo kwa data jewe rero mu ciyumviro canje kuva kera naravuga nti ari amaherezo yanje iyo vyoba vyiza ndahereje iwacu yego by'ubujumbura havukiye abana banje ntihavukiye yego jewe rero ico ciyumviro nagifise kuva kera nkaba nari mfise n'iciyumviro n'ukuri co gufasha abenegihugu yego kandi hari abo mwabonye hari abo mwayaze ndibaza yuko bababwiye ko ibintu biriko biragenda neza imana ntiyatuje imbere hama rero umuntu agahitsa neza agahereza iwabo yego ibujumbura si wacu hama ivyo mu mahanga navyo urumva hariho abagenda ku mvo zitandukanye ziriya na ziriya kandi hari abo bifasha mugabo jewe kugeza uno munsi akanye ngo sinogenda arashobora kwikwa n'amagara arashobora ku imvo zitandukanye mugabo kugeza uno munsi mu masaba imana dore kunogira amaherezo meza ngaha aho nataye uruzoga ni byiza cyane iyo uraba umugambi uri kurakorera aha hagati mu gihugu mu bene gihugu turabona ko uri kurabafasha korora mbega mubona intambamyi nyamukuru mugira ari izihe intambamyi ziriho ni nyinshi cyane nakubwiye ubwa mbere intambamyi yabaye iy'umuyagankuba umuyagankuba twaragiye hamwe n'abenegihugu bandi mbere bari iwacu twategerezwa kurahura umucano ku kilometero turiyungunganya turashobora gutanga amafaranga
kabo barabuze makenyi mugabo urumva turarindira imyaka ibiri hagiye utangura umugambi rero ukarindira imyaka ibiri ikintu cafashe uwo mugambi kitabonetse urumva yuko ari ibintu ari intambamyi niniya cane kuko ucutevya imigambi wari ufise ngubu nayo si imigambi myinshi mugabo Imana niyampa nkaba nkiriho nzoyibandanya buhoro buhoro mugabo urumva hari naho mba maze kwishikako iyo ndonka nk'umuyaga uba gitangura iyo ni intambamyi ya mbere intambamyi ya kabiri ni uko nta bufasha ubundi turonka abari kuri ya rasiyo yawe ka kantu wabikije n'urazi uburyo bw'abarundi si bunini cyane hama rero utarose leta itagufashije ni cyangwa ukabura irindi shyirahamwe ryo gufasha urumva ku muntu umwe ko ari ibintu bitoroshye yego hama rero ikindi cya kabiri ikindi cya gatatu yindi ntambamyi mwabonye ubu nk'ingurube ingene zivyara ingene ari nyinshi cyane yego n'isoko yazo yego kubera hajya anye mu bintu by'ingurube hariho ukungene ubigenza kubiri hari ikintu cya mbere bita nesere ni ukuvuga yuko zirabyara ukagurisha imbugu ivuye ku ibere igaca igurishwa nyuma y'amezi abiri hakabaho iyindi sisiteme bita agresere aho rero urayireka igakura igashikana nk'amezi 8 hamwe yose ibiro byinshi ukayigurisha kajewe rero ngitangura nagiye muri agresere bambe muri nesere ngiye muri abo nesere ona nk'ubu nabonye ko mse n'ibiruguru birenga nka 50-60 twabyiboneye naho mugabo nk'ubu ingorane ubishorahe yego umva yega abanyagihugu barazatora kamwe mugabo urumva irengeje ayo mezi abiri jewe nca ntegerezwa kuja muri ya systeme ntashaka bita agresere yego ahandi ho ubuhovyi yego nico mugabo rero tugira ngaho nyene kubera ko ikibazo nk'icyo ushobora kugisangiye n'abandi nko ku rwego rw'igihugu rero nk'umuhinga cyangwa nk'umuntu ariko arikorera ibyiwe mubona aho kugwa iki kugira ngo umuntu yiyororeye akagira umugambi yakorera mu bene igihugu ashobore kunguka ho kugwa iki nibaza yuko ari umugambi perezida aheruka ku twaragize inama uheruka araheze nk'indwi zibiri cyangwa zitatu hanyuma rero barakreye ikintu bita forum y'aborozi b'ingurube au niveau national au niveau provincial même au niveau communal iyo forum rero niyaba urabona hariho nk'amantuzenye nk'amashirahamwe ama-ONG yo hanze akorera muri ivyo bisata vy'ukugwiza ingurube muri bene gihugu muri ico gihe rero nk'abantu bazaborora izo ngurube kubera tuzaba turi muri forum turi hamwe twiyandikishije twese tukaba tuzi ashobora gusaba nk'ubu nk'inguruguru 10,000 20,000 aho muri iyo forum ivyo tuzoca dukorera yego ico rero uwo mugambi perezida yatubwiye uwo ndumva yuko urumvikana ahandi ho mwagumye ukwibuno kwiwe benshi barabitanguye baranabiheba baciye babiheba mugabo nk'uturonsa aho tuzishora byo dutera intege natwe yego tuganira bari bamwe kufisi bari ba transformation de la viande du porc yego uwo mugambi wo kugira ukwihingurira ingurube donc kugira kuyitransforma ayitransformera uwo mugambi wariho umubona ababwingwane nyinshi twagiye turacamo umuntu adafise gifasha ibikunda n'ibintu bisaba amahera menshi urabona bagiye kumucana bariho tukiburo mu kugira ngo ugire ama transformation il faut yuko ufise kwa bayita ngikite gukanyisha utegeza kubaka ahantu hanini yinya ahantu hakanyisha gose kandi ukaruzi yuko ufise umucanwa ubandanya ahantu bukemura nako dufise ingorane nimwe muramjana mwebwe mwatwumvise ingorane amatara mu macika agumya acika rero urumva
umuntu yoheva agira ingorane mu kubibika ugasanga birapfuye. yego mugabo ufise nk'ishyirahamwe rigufasha bakaguha nk'imashini nininya ishobora kuzana umucanwa waregereza ubwiye, yego ico kintu cokunda. yego Cari kimwe nariko ndababwira ni chambre froide, yego utegerezwa kuronka chambre froide. Iyo jewe nari nariyumviriye mbega ngiye kurondera ibiciro n'iki nsanga birazimvye, kuko n'ukuriya iyo chambre froide gusa ata muyaga nkuba ukwiye uriho, naho nyene ucubura generateur. Yego. Iyo generateur nayo nyene kandi ifise inguvu, urumva n'uburyo bwinshi cane. yego turabye ibyo uwa umuntu ku giti ciwe aba yakoze ahaherereye ni byinshi cyane, ariko kandi uracafise byinshi ushaka gukora. hariho rero abandi bantu bifuza kuzana nk'imitahe mu Burundi, bavuka Burundi canke abanyamahanga. Wewe nakahe kamo batera nk'umuntu afise ibindi bintu yipfuza kandi abona ukuntu uriko ruragenda? Jewe vraiment nta kindi novuga ni abo bantu ari abarundi ari abanyamahanga. Mu Burundi haracari ibintu byinshi vyo gukora. Yego. Haracari ibintu byinshi kandi bishobora kandi bishoboka. Yego. Hari ufise uburyo aje ngaha hari ababijejwe nukuri bomwereka akazi karacari. Nakubwiye ko abuze ibintu byinshi rwose cyane. Abanyamitahe rero ntibotinya kuja gushiramo amahera ruguru. Yego urumva ari abagomba kuyagumiza Bujumbura cyangwa iki, mugabo uvyihweje neza kandi abo usanga ruguru ariho bigenda neza kurusha ni Bujumbura. Yego. Kubera uri nka niberenga naho ndugaho haruguru ndasoroma ikijumbu ndasoroma byose hari imirima mwayibonye. Yego. Sinokwicwa n'inzara gabo kandi nabe n'igihugu bakagushimira bakakuvuga neza yuko wabahaye akazi. Yego urumva kaminyo umutwonya kandi mara twari cyo bihambaye mu buzima. Yego cyane utwonya nyuma ubuzima burabangana. Yego nico nobabwira nawe ari hanze kuko no hanze atabajanywe n'imvo dufataniza amagara y'iki biragoye. Aronse umutahe ugakora kuko no hakurya usanga bitoroshe. Yego usanga bitoroshe cyane. Mugabino hari ubuzi bwinshi ushobora gukora utarinze gukoresha amagara menshi. none ico muba musaba abajejwe igisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntara? Ko bumva ico twabasaba cyane urabona n'amagara y'ibyo bituma y'ibyo bituma kuko urumva yego hariho abaveterinere bo niveau communal, mugabo umega ntibatugendera cyane ngo badukurikirane. Abo dufata abaveterinere nabo turiye amafaranga. Urumva ngicyo ni ikintu bodufasha. Ikindi naco bodufasha muri ubu bushikiranganje nuko bugenda bakaza baraca mu maferme, kuko nibaza yuko bafise urutonde rw'amaferme ahari, hanyuma bakaraba iyo habaye nk'ingorane muri ferme mu bitungo bakaza vuba. Akarorero jewe ingurube zarigize guterwa n'akaranda, zitewe n'akaranda kugira ngo ndonke n'abaduga kuzifata amaraso. Yego. Namaze iminsi 2 kandi ari genda bizaniye. Yego. Ndabashikana ndabasubiza Bujumbura ngiye gutora ibipimo bakambira ngo directeur siyari. Urumva bigasura mfata yindi misi 3 mugabo bitungwa biriko birapfa. Yego. Ico kintu nibaza yuko mu ma service yabo nawe nyene bora bukungene barakora neza bagakurikira abantu. Nk'umuntu yakubwiyeho ko akaranda yibaza ko akaranda ko bakateye nta n'umunsi n'umwe bategerezwa guhera bataje gupima no kuguha ibisubizo kugira ngo umenye ingene bifata. Yego. Murakoze cyane. Murakoze.